ndakuramukije inshuti mukundwa, ndagwaye ikaze muno mwanya w'ijambo ry'Imana aho tugiye gushishikara tuganira ku majambo yandikiwe amashengero indwi yo mu vyahishuwe Yohana yo muri Aziya. Nkuko tumaze igihe tubikora, uyu munsi twatuma tuvugane ku ishengero rimwe ry'ahantu hitwa Iperugamo. Ni mu gice cya kabiri cy'ivyahishuwe Yohana ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 17. Reka dusome ijambo ry'Imana ndabufise Bibiliya unkurikirane, namba naho dafise Bibiliya ukurikirane ingena ndiko ndasoma. Ikete ryandikiwe ishengero ry'Iperugamo. Kandi wandikire mu marayika w'ishengero ry'Iperugamo uti ufise inkota ikarishe aravuga ibi: ndazi aho uba ko ariho umugwa wa Satani uri, kandi wumiye ku izina ryanje ntiwihakanye kunyizera no mu minsi ya Antipa icyabona cyane n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko mfise ivyo ndahugaya ko bike, kuko iwanyu wafise abakomeza inyigisho za Balamu yigishije Balaki gushira igitsitazi imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye ivyashikaniwe ibigirwamana bashurashure. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nkuko nyene. Nuko rero niwihane, nutihana nzoza kuri wewe vuba, kandi abo nzobagwanya ndabakubite inkota mu kanwa kanje. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitse ko izina ryanje rishasha nta muntu arizi. Handitse ko izina rishasha nta muntu arizi atari uzorihabwa. Amen. Mu buzima bwa misi yose hari ibintu birusha ibindi agaciro. Umuntu wese ngaha yo kwishura ku bibazo bimwe bimwe bakubajije ikintu kimwe n'ikindi ingena birushanya agaciro. Tuvuze amazi n'imfungurwa, nikihe kintu kirusha agaciro hagati y'ivyo, hagati y'amazi n'imfungurwa? Abamaze kubigendereza baremeza yuko hakobura amazi wobura imfungurwa, kuko urashobora kumara iminsi udafungura ari kunywa amazi. Novuga yuko imfungurwa ntizinganya agaciro n'amazi, kanatsinda umubiri ugizwe n'amazi. Imfungurwa nazo nyene hariho ikintu canke kindi kiziruta, ni impuzu. Imfungurwa nazo nyene zirafise ikintu ziruta agaciro, ni impuzu. Hako wobura imfungurwa wobura impuzu. Ndavuga yuko wokwihanganira kugenda gusa, wokwihanganira kugawa ingena wambaye, mugani wokwihanganira kubaho utafunguye. Nico gituma abakene ivyo kwambara neza no gushaza ntavyo baha agaciro, kuko igihambaye nico wafungura. Nkuko tubibona mu buzima bwo mu mubiri ibintu birushanya agaciro, niko no mu buzima bw'impwemu hari ibintu birusha ibindi agaciro. Uyu munsi muri no kete ryandikiwe ishengero ry'Iperugamo tugomba turabe ikintu kirusha agaciro, kifise agaciro kadasanzwe mu buzima bw'impwemu, naco ni ukumenya canke kumira kwikuri kw'ijambo ry'Imana, arico abanditsi bandi muri Bibiliya babivuga ngo bita ukwigisha kuzima. Birashoboka ko abizera bazigama ukuri kw'ijambo ry'Imana, bazigama ukwigisha kuzima igihe bisunze ivyo tugira tuvuge muri aya majambo. Ni gute twozigama ukwizera kuzima? Ni gute twokwizigama ukwigisha kuzima? Ikintu mbona muri nokete ryandikiwe Abiperugamo cambere nuko abizera bashobora kuzigama ukwigisha kuzima cyangwa ukuri kw'ijambo ry'Imana mu kugira umwete wo kumenya iki jambo ry'Imana rivuga. Ku murongo wa 12 no 13 niho nabonye ayo majambo. Hava ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Iperugamo uti ufise inkota ikarishe aravuga ibi: ndaza aho uba ko ari umugwa wa Satani, ko ariho umugwa wa Satani uri, kandi wumiye ku izina ryanje ntiwihakanye kunyizera no mu minsi ya Antipa icyabona canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu
aho satani aba. Kumenya iki ijambo ry'Imana rivuga ni ukugira igicapu kinini cy'inyigisho y'ijambo ry'Imana. Iyo wabaye mu Kristo ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ni kimwe mu ngingo nyinshi ijambo ry'Imana ryigisha ukeneye kumenya mu buryo bwagutse igicapo cy'ijambo ry'Imana rivuga. Umwami Yesu yidondora abi Perugamo nk'ufise inkota ikarishe, kuko Perugamo abi Perugamo baravyumva inkota, barumva ko ari igikoresho cy'ubutungane. Icyo gihe uciriwe urubanza rwo gupfa bamwicisha inkota. Rero bababwira ati ufise inkota ikarishe, baca batahura yuko babwiwe yuko ari umucamanza, uca imanza, acira imanza abizera, acira imanza abatizera, acira imanza abantu bose. Uwo nawe n'umwami Yesu. Mwikete Pawulo ndikiye muri Efeso aratomora neza ko iyo nkota ari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirabitubwira neza Abanyefeso 6:17 ngo muhagatira inkota niyo jambo ry'Imana. Perugamo babwiwe ku mwami Yesu ari bafise inkota, byasigura ku gicapo bamenyereye iwabo ko ari we mucamanza, ariko muri Bibiliya handi haradutomora neza iyo nkota ikisigura ni jambo ry'Imana. Ijambo nyamukuru Yesu yagomba gutanga muri rishengero ry'Iperugamo ryari ryerekeye ukuri kw'ijambo ry'Imana cyangwa kwigisha kuzima. Yariko arababwira ingena bariko barahamwa kandi bariko baragomba kuburabuzwa ntibagwe mu kwizera kuzima. Hariho n'abamaze kwizira bariko barabagwanya babagomba ko bava mu kwigisha kuzima. Rero ni kuki kumenya iki jambo ry'Imana rivuga ari ntabanduka mu kuzigama kwigisha kuzima? Kumenya iki jambo ry'Imana rivuga muri rusange birakenewe, kandi utafise igicapo cagutse, simvuze kumenya byose by'ijambo ry'Imana rivuga, ariko igicapo cagutse cy'ijambo ry'Imana biragoye ko zigama ukwizera kuzima, kuko ukwizera kuzima kuri muri iryo jambo ry'Imana. Rero kurimenya mu buryo bwagutse bituma umuntu anyuranije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana umenya hanyuranije nako, umenya agombye guhindura ahariho. Birakenewe ko umuntu amenya ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ritwereka inzira, niryo rirongora ubuzima bwacu. Ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 119:95 ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje. Biragoye ko worobanura ibibi n'ivyiza, biragoye ko worobanura inyigisho mbi n'inyigisho nziza udasanzwe uzi mu buryo bwagutse iki jambo ry'Imana rivuga. Kumenya iki jambo ry'Imana rivuga ni ntabanduka mu buzima bwo kwigisha kuzima, kuko ijambo ry'Imana niryo ritwigisha ivy'Imana igomba, niryo ritutunganya, rikadutoza n'indero nziza. Wasomye mu ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo 3:16 harabitomora neza, havangwa ivyanditswe vyose byahumetswe n'Imana kandi bifite akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cose. Kumenya iki jambo ry'Imana rivuga muri rusange, ahangombye kuvuga isezerano rya kera n'isezerano rishasha, bituma umuntu w'Imana amenya ivy'Imana igomba, rituma yariko rarisoma yaritahuye, rimuhana, rimuhanura, rimugira inama, rimwigisha ingene akwiye kubaho kubw'Imana. Abantu benshi baravuga yuko isezerano rya kera ryo bari tagifisa agaciro, ariko nagomba ndakubwire utinyizo nyigisho niz'ibinyoma, kuko umwami wacu Yesu Kristo wenyene yaravuze isezerano rya kera, aravuga n'inkuru zimwe zimwe womenga umuntu yokekeranya ngo ntizabayeho. Yaravuze ivyerekeye Yona yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi, yariko avuga mu gitabo ca Yona. Yaravuze ivyerekeye Loti, yaravuze ivyerekeye abizera ba mbere. Ntuvuga ngo isezerano rya kera isezerano rishasha byose byahumetswe n'Imana, kandi kumenya inkuru bivuga muri rusange bituma tumenya ivy'Imana igomba n'ingana twayikurikira. Mu ncamake ijambo ry'Imana ritubwira inkuru y'umugambi w'Imana. Iyi Bibiliya ivuga inkuru imwe, birakeneye yuko iyo nkuru uyimenya nkayimenya. Iyi Bibiliya ivuga irema, ingene Imana yaremye ibintu byose.
bigaca bituma tubamenya tudashize amanga yuko isi itadutse, yuko abantu batavuye mu bikoko, za nyigisho zinyuranya n'ukuri zose tujye dutorera inyishu kuko tuzi ko Imana ariyo yaremye ivyaremwe byose. Ibiye nivuga ingene umuntu yaguye akatandukana n'Imana. Ibiye n'ingene ivuga kuva mu itongo rya Edeni gushika Yesu aze, ingene Imana yakoze ngo irondere ukuntu yoshikira umuntu maze irihe umwenda w'ivyaha vyiwe. Iyo Bibiliya niyo yerekana ko ni Yesu yagaruka gutora abizera, iyi si kamara kuvaho hazoba ijuru risha n'isi nsha, aho Imana izobana n'abantu bayo nk'uko umugambi wayo wari umeze kera ikibarema. Iyi Bibiliya ivuga inkuru imwe, umuntu rero akwiye kuyimenya yose. Tuvuga ngo birashoboka ko umuntu azigama ukuri kuzima ku ijambo ry'Imana, niko tuko turavuga mu gihe yamenye muri rusangi iki inkuru ya Bibiliya ivuga. Birababaje kumva hari abantu bamara igihe mu ishengero imyaka myinshi batonda. Hari amashengero akorana kenshi mu ndwi n'akorana gake, ariko naco bitwaye iminsi mukorana utonda, ariko babaza akantu gasanzwe ko mu ijambo ry'Imana ukabira ivyuya ukabura ayucira nayumira. Mbega iyo myaka y'amaziki birakeneye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana muri rusangi. Iyi nkuru y'Imana yaremye umuntu agatandukana nawe nayo, hanyuma ikamurondera iciye mu bantu bayo, muri Aburahamu, muri Isirayeli, maze igateba ikarungika umwana wayo, hanyuma igatangura ishengero kugira ngo ubutumwa bwayo bwamamare mu isi, hanyuma izogaruka gucira imanza abantu bari mu isi, kandi abizera izobaha kubaho ubuzima budashira. Urakwiye kuyimenya utadedenganya kugira ngo unyuranije nayo umumenye hakiri kare, kandi wirinde kuja kure y'ivy'inkuru ivuga. Nagomba ndakwibutsa akantu kamwe namba utakazi ndahakumenyeshe. Ni gute abantu bakora mu mabanki bamenya yuko inoti ari y'ukuri canke atari y'ukuri? Ntibamenya amanoti yose mabi kuko ntibaba bayazi. Inoti itari y'ukuri n'uyu munsi nibaza ko ariko arakora iyindi. Ariko ikintu abo mu mabanki bakora kandi gikomeye two kwigana, biga inoti y'ukuri ingene imeze, bakayikorakora, bakayimenya ku buryo niyo ahumirije agakora ku noti acamenya ko yoba ariyo nuko atariyo. Nukuvuga ngo iyo yumvise itameze nka za zindi z'ukuri acamenya ko atariyo. Niko na twebwe muri ino siri mwinyigisho zitandukanye ziyobeza abantu dukwiye kumera. Dukwiye kuba tuzi ijambo ry'Imana cyane cyane mu bigabane bikuru bikuru bivuga inkuru y'Imana, ku buryo umuntu atanguye guhinyika gatoya, atanguye guhindura ibintu, umenye uti urafashwe. Aha ibisivyo naho ntazi ijambo ry'Imana ryose, aha ndazi ko ivyo uvuze atari vyo. Agomba wiyumvire nanje niyumvire, ni hehe ngeza gutahura ijambo ry'Imana? Ni hehe ngeza gutahura inkuru y'ijambo ry'Imana kugira ngo binshoboze kuzigama ukuri? Abi Perugamo bariko barabwira ngo bakwiye kuzigama ukuri kugira ngo ntibaje kure y'ivy'Imana igomba, kandi nta kuntu wozigama ukuri utamenye mu ncamake ivyo Bibiliya ivuga. Kindi higira kabiri ngaha Abi Perugamo babwiwe twokwigirako mu ntumbero yo kuzigama kwigisha kuzima canke ukuri, ni kuzibukira inyigisho z'ibinyoma izo arizo zose. Iyo wagize amahirwe ukamenya ko inyigisho kanaka ari inyigisho y'ikinyoma, kuzibukira iyo nyigisho ntukine nayo. Ku murongo wa 14 na 15 umve ngena havuga, ariko mfise ico ndakugayako, ivyo ndakugayako bike, kuko iwanyu wafise abakomeza inyigisho za Balamu yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye ivyashikaniwe ibigwamana bashurashure. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nk'uko nyene. Kuzibukira inyigisho z'ibinyoma ni ukwanka gufatikanya n'abigisha b'ibinyoma, ni ukwanka kubaha umwanya ngo bakubwire inyigisho zabo. Nimbura umurongozi w'ishengero ni ukwanka guha akanya abigisha ibinyoma ngo bavuge imbere y'ishengero. Abanyigishije mu ijambo ry'Imana byo kuba umupastori, kintu cantangaje bambwiye ati umupastori kintu cyambara ajejwe no gukingira hari ijambo ry'Imana risigurirwa. Iyi podium ibizovugwa vyiza kuri iyi podium Imana izobigushimira, mugabe bizovugwa bibi kuri iyi podium ni wewe mukozi w'Imana uzobibazwa uko mukwegeye akaga abanyeshengero. Rero Perugamo cyari gisagara cyahindutse umugwa mukuru wa Satani.
umugwa mukuru wa Satani. Igikorwa cya Satani cyagaragarira mu nyigisho z'ibinyoma hamwe n'ihamwa urupfu rwa Antipa. Aha hantu hari umuserukizi w'ubwami bw'abaroma, akaba mu guverineri, niho imanza zimwe zimwe mbere zaciribwa. Aho nyene niho Satani nawe nyene yari yagize umugwa mukuru. Hanyuma acazana abantu bigisha inyigisho z'ibinyoma, hanyuma mbere batazigisha gusa, ku buryo ahama n'abakristo banse kujana n'izo nyigisho z'ibinyoma. Nico gituma tubona uwo muntu yitwa Antipa yari yapfuye azira ukwizera. Bariko barahama abakristo kandi irishengero ryari ihanganira iryo hamwa. Hari abigisha b'ibinyoma abo bise abanikolayiti, bari bafite inyigisho yabisiguye uwanditse rikete yandikira ishengero. Izo nyigisho zasa nizo kwa Baramu. Baramu yigishije Abisirayeli, yigishije Baraki ingene yo kwegera Abisirayeli mu vyaha, maze arababwira ati aba bantu muri Abaramu na Baraki, aravuga ati abantu ntabo novuma ngo ndabashobore, muga ndazi ikintu wokora kuri bo kigatuma Imana ibahema, Imana ibahana, Imana ishavura. Ati woba kwegera mu busambanyi woba ubashoboye. Nuko naho atavumye wamuvugishwa, yasize akoze ikosa ribi, yasize yigishije Baraki ingena yo kwegera Abisirayeli mu vyaha, maze ngo ategura abakobwa beza bagenda ha Abisirayeli bari, maze Abisirayeli baca bariyanduza baja mu busambanyi, guki icago caduka mu Bisirayeli. Ariko agereranya abigisha baba Nikolayiti bena izinyigisho za Baramu. Yari umuntu yigisha abantu gukora ivyaha, harimo inyigisho zibwira abantu kuva ku Mana, kugendera mu ngeso mbi, kuja kure y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntiryari ishengero ryose, ariko bari bamwe. Ku murongo wa 14 habivuze neza, ariko mfise ivyo nkugayako kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Baramu. Bari abantu bamwe bari muri abo. Hanyuma ibi ntivyari impari zerekeye imigenzo, ariko vyari vyerekeye ukwizera kwabo. Nivyo mwishengero harabaho abantu mutabona ibintu kumwe, mugabo ntibariko baravuga ivyerekeye imigenzo, ingena twambara, ingena twigenza, bariko bavuga ivyerekeye ukwizera. Bari abantu bashishikara bigisha inyigisho zituma abantu bakekeranya ukwizera kuzima bahawe. Nukuvuga ngo abiperugamu bari bananiwe kuzibukira inyigisho z'ibinyoma. Na niyo jambo uwabandikiye umwami Yesu yabatumye ku nkuru, yababwiye icyo ndabagayako nuko mwemeye hakagumamo umwambiro w'inyigisho z'ibinyoma muri mwebwe, ntimwazizibukira. Nuko uwoshaka kuzigama mu kwigisha kuzima akwiye kuzibukira inyigisho z'ibinyoma. Aha mu Burundi iri jambo riratwerekeye gose, ritubwira ngo niwamenye inyigisho ko ari y'ikinyoma, ntumarane umwanya nayo, ntuharire nayo, ntuyihe ikibanza icyari cyo cyose muri wewe, kuko ihava ikuzanira ingorane. Kuzibukira inyigisho z'ibinyoma bidufasha kuzigama ukwizera kuzima, kuko inyigisho z'ibinyoma nigeragezwa, kuko zikwegera abantu kuja kure y'Imana. Inyigisho z'ibinyoma ikintu dufise kibi muri zo nuko wazumvise, naho yogenda buno nyene akizumva, naho yo bataremera atangura gukekeranya muri we ivyo yari yarizeye, kandi vyakekeranije hanini bimuzana ahantu ajya mu mwidegemvyo wo gukora ivyaha no kugendera mu bintu yari yarazinutswe, yari yarahevye kera, agatangura kubigenderamwo. Kete rya kabiri rya Timoteyo, Paulo ndikiye Timoteyo 4:3 havuga ngo iki? Kuko igihe kizoza batazokwemera kumva kwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo, kandi bazokwibiza amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikira imigani y'ibinyoma. Paulo yavuze yuko mu minsi y'iherezo abantu bazova mu kwigisha kuzima, bagombe kurondera inyigisho zinyuranye no kwijera kuzima, cyane cyane zivomerera, zishigikira ivyifuzo by'abantu. Ngango urumva icyo ndiko ndavuga, vyifuzo vyo gukomera, vyifuzo vyo gutunga, vyifuzo vyo kuba wa mbere, vyifuzo vyo kuba rurangiranwa. Ivyo ni vyifuzo by'abantu, ngo bazokwirundaniriza
abantu bavomerera ivyo vyifuzo, banke babigisha Imana igororotse, Imana ica imanza, Imana igira igaruke, Imana igomba ko twera, Imana igomba ko twikorera umusaraba, baze babwira abantu ko vyoroshe gukurikira Imana, ari umunyenga mu Mana, atangorane mu Mana. Sinzi ko muriko murabibona, iyo ukurikirana ingene abantu bakurikirana inyigisho, uza gusanga bigisha ivyo bintu binezereza kameremere y'umwana w'umuntu, binezereza ivyo umuntu yahora arota n'igihe atari bwakizwe, nibo bakurikiranwa n'abantu benshi. Abantu bigisha ivyerekeye kwikorera umusaraba, nukuba guhamwa, nukuba intama mu mabingira, abo bantu nibaronka ababakurikira benshi. Ni Paulo yari yarabivuze ati mu minsi ya nyuma abantu bazokwanka kwigisha kuzima, ariko barondere ibintu bituma bavomerera ivyifuzo vyabo. Iyo rero abantu bigishijwe inyisho z'ibinyoma, zibatera ugukekeranya ivyo bari barizeye, bamwe batangura guheba gusenga, bahora basenga kuko babwirwa yuko gusenga bitagikenewe, Imana yabahaye vyose muri Kristo Yesu, ata nukuvyakira gusa, nta gusenga kuhari. Umva iryo geragezwa, ariko Bibiliya itubwira ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka. Yesu muri Luka 18 ngo abacira umugani wo kubigisha ko bashishikara gusenga batarambirwa. Yesu ubwiwe yerekana umwena yasenga atarambirwa, ariko iyi nyigisho z'ibinyoma zashyizemo umuntu atangura kuzazanirwa bwa bumenyere, ya ndero yari afise mu buzima bw'imhemu ikagabanuka. Abandi baba batacihana uko babwiwe yuko icyaha atangorane, Imana yatubabariye, vyose vyemewe. Ugasanga umuntu asigaye agendera mu vyaha kandi kera yahora vyirinda. Inyigisho z'ibinyoma zituma abantu batagikorera Imana, batagitangira Imana, kuko bamwe bababwiye inyigisho zijanye n'ibigira 10 ziteye kuzazanirwa, n'ibintu vyerekeye vyagezwe, umutima guhurumbira Imana, gukorera Imana ugacuhera. Nuko usanga inyigisho z'ibinyoma naho zitavuga mu ishengero wanyu, kubera aho abakristo birirwa arizo bumva, zirabandukira zikabakwegera mu kwifata ukuntu kunyuranye n'ijambo ry'Imana. Inyigisho z'ibinyoma kandi zirandukira, uretse ko zikubiza abantu b'Imana kure, zikabatera intege nke, ubugena n'Imana kwabo hugagabanukirwa, zirandukira. Naho zoba zifiswe n'umuntu umwe canke ari nke, zirandukira n'ingoga. Nagomba babwira murongozi w'ishengero, niwumva umuntu atanguye kuvuga ibintu bitameze neza mu ishengero, niwibaze ngo azoguma ari wenyene, bizokwandukira birandagate bishikire n'abandi. Cyo gituma ngo mabwira abarongozi b'amashengero wanyumva, ntuzovuge ngo izo nyigisho ziko ziravugwa ntiziri wacu, ko ziri mu gisagara cacu tubamo, ko ziri ahantu abana bacu yirirwa n'imiryango yabo turongoye yirirwa, burya barandukirwa. Ikete ryandikiwe Timoteyo kece ca kabiri gihe cya 17, umve ngene avuga ngo kandi ijambo ryabo rizorandagata nk'igisebe kidakira, muri bo umwe ni Humenayo na Fileto. Ariko babwira abantu bariko bigisha ibinyoma igihe cabo. Aba bantu babiri dusomye ngaha, aravuga ati kandi izo nyigisho zabo ntuzikengere, zizokurandagata nk'igisebe. Ijambo ry'Imana rigereranya inyigisho z'ibinyoma n'ingwara ya kanseri. Ingwara ya kanseri ni serire na kace k'umubiri gatera mu mubiri, ariko intumbero yako nugutera ubundi buce bwose bugize umubiri, kinjira ahantu hamwe, gatangurira ahantu hamwe, ariko amezi uko ahera niko karandagata, ugasanga umuntu yaheze, yabaye akaheze, mbere ageze gupfa. Niko inyigisho z'ibinyoma zimeze, ziratera, ariko zimaze gutera zimeze nka kanseri. Niko ngaha ngo zimeze nk'igisebe kirandagata, gifata ingingo zose z'umubiri zari zahereye ahantu hatoya. Wavuga uti Onesphore, ivyo bintu uriko uravuga mbega ubikuye hehe? Inyigisho z'ibinyoma uzibona hehe? Nagomba nimba umaze igihe mu ishengero unkurikirane. Kuva ishengero ritangura mu Burundi hariho inyigisho z'ibinyoma zanyuranya gatoya n'ijambo ry'Imana, ariko ku imyaka yagiye irahera zagiye ziriyongerayo. Ubwa mbere inyigisho z'ibinyoma cyangwa inyigisho idahuye no kwizera kuzima twizeye zavuga byagezwe n'iminsi y'amasabato n'ibindi. Izo kuvuga Kristo buje mu Burundi zamye zigendana n'ubutumwa bwiza, aho abantu bibaza ati ko abantu batubahiza isabato, ko abantu batubahiza ibyagezwe, nta Mana bakurikira, barabesha.
ishengero ryamaze imyaka yose rimaze ryamanye iyo nyigisho iri ruhande. Ariko mu myaka 78 80 haje inyigisho yanka ubutatu ivuga ko tubatiza mu izina rya Yesu, ahandi ubumana data, Imana mwana n'Imana mpwemu yera, ivyanka. Iyo yahuranye n'izindi nyigisho zari zihari zanka ko Imana ibaho mu butatu. Mu nyuma haza abanka ko Yesu ari Imana. Hari amadini muri kino gihugu, hari amashengero muri kino gihugu ahagaze kuri uwo murongo ko Yesu atari Imana, ko Imana itavyagwa. Izo nyigisho zararandagase. Muri no myaka irenganye 25 harashika izindi nyigisho zivuga ubuntu buzira kwezwa. Ubuntu buzira kwezwa zararandagase gose, aho abantu bashira inguvu kubona Imana yatugiriye, mugabo bakagomba kwemeza ko abantu badakerewe kwezwa, kweza bitihuta. N'izindi zatumye umuntu ahabwa agaciro kuruta ko Imana yamuhaye, ahava ahinduka mbere nk'Imana, kandi acambaye umubiri, kandi atarashika mu masezerano y'ubugingo busha igihe umwami wacu azoba yaziye, nk'uko ijambo ry'Imana tubwira mu Baroma icyo twiteze ko umubiri wacu ucungurwa tukava no muri ino si. Nagomba wumve neza, inyigisho z'ibinyoma ziradukikuje, ukwiye kuzizibukira, nibwo buryo bwo kuzigama ukwizera kuzima. Buryo bwa gatatu mbona muri ano majambo bwerekeye ingene tozigama ukwizera kuzima ngaha ni igihe watahuye ko wazimiye maze ukihana. Urashobora kugumana ukwizera kuzima igihe cyose watahuye ko wavangiwe. Uko kuvangirwa ntibizobura gushika, ariko watahuye ko wavangiwe, mpwemu yera akakugendera canke abagenzi bakakugendera, ukwiye kwihana. Rya jambo ryatubwiye gute ku murongo wa 16? Ryatubwiye ngo nuko rero ni wihane, nutihana nzoza kuri we vuba, kandi abo nzobagwanya ndabakubite inkota yo mu kanwa kanje. Kwihana no guhindukira ukava muri ubwo buzimire wamaze kugwamwo. Aba bantu b'Iparugamo bari bamaze gutegwa uko bamwe bariko baragendera mu nyigisho z'ibinyoma, hanyuma umwami Yesu abahamagarira kwihana no guhindukira. Niko twatoye inyigisho z'ibinyoma yo kwihana. Mu by'ukuri ni ugufata ingingo, ni ugutahura ko ivyo urimwo atari vyo. Ni igiciro kinini ko bigusaba yuko bavanura nabo muri kumwe, ukemera mbere ukabizira, hanyuma ugahava wemera gukurikira ukwizera kuzima. Urashobora ngo nzobigumamwo ari bibiri, nzoguma nkurikira aba bantu kugira ngo ntibabone ko nabavuyemwo, ariko je mu mutima nzoba ndi kumwe n'abigisha ukuri. Urabesha. Nibishoboka ko umuriro ubana n'igitoro, nibishoboka ko umuriro n'igitoro bibanisha hamwe, kimwe gica k'igikindi. Bisaba yuko vavanura n'abigisha b'ibinyoma, ukabasezera, ukemera kuzira ukuri. N'amajambo adasanzwe, amajambo atubwira ingena twozigama ukwizera kuzima cyangwa ukuri ku ijambo ry'Imana mu bihe abantu bariko barasubira inyuma, bariko baravangirwa, bariko baraheba urufatiro rwo kwizera, bakajana n'ibintu binezereza imibiri yabo, n'ibintu by'imigani y'akaronda n'iy'abakecuru, bakabinyagano z'abantu. Nigiki wumva mpwemu ariko arakubwira umaze gukurikirana inyo nyigisho kwikete ryandikiwe ishengero ry'Iperugamo? Yoba ariko araguhamagarira kugira inyota n'umwete wo gusoma no kumenya ukwigisha kuzima, kumenya ijambo ry'Imana. Ni gute ugiye kubikora? Ugiye gufata ingingo yo gufata Bibiliya ukayisoma yose, namba ari imyaka 6, namba ari mu myaka 4, namba ari mu myaka 2 cyangwa umwaka umwe? Yoba aguhamagariye kuzibukira umuntu cyangwa umugwi w'abigisha b'ibinyoma kanaka bama bakugendera, cyangwa urugenda muri bo mugabo kumva ko batariko bavuga vyo, ariko kabandanya ugenda yuzi ko batariko bavuga vyo? Uba watahuye yuko ijya ngwari zo kwandukira kandi ko bikwiye kuvavanura nabo? Canke yoba ariko guhamagarira kwihana uko wasanze kwigiye kanaka wajanye n'abigisha b'ibinyoma barakwandukira ku buryo wasanze usigaye ugenda nk'uko binyuranye n'ukwishigisha kuzima wari warahawe n'ijambo ry'Imana. Ntivyokunda ko tubishengero rihimbara Kristo tudahagaze, tutazigamye mu kwigisha kuzima. Ntivyokunda ko umukristo mwiza ashingira intahe Yesu utazigamye ukwizera kuzima. Namba wumva izi nyigisho
iri jambo ry'Imana rigusanze ahantu wari warasubiye inyuma kubera inyigisho z'ibinyoma wahuye nazo, byaba mu vyumba by'amasengesho, zaba muri YouTube, muri Facebook, ubuhinga bwa none ni bwinshi. Nagomba ndagusengera niba wumva umutima wo kwihana cyangwa wumva ugoma inkomezi zo kuzibukira cyangwa inkomezi zo gusoma ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, ndakweretse umuntu yatowe akayombekere n'inyigisho z'ibinyoma gushika hava mu kuri kw'ijambo ryawe, atangura kugendera mu vyo yari yarahakanye igihe yakizwa. Ndamusaba imbabazi mu izina rya Yesu Kristo ngo umugirire neza, kandi Mana ndamusabiye n'inkomezi zo guhaguruka kugira ngo avavanure n'abano bigisha b'ibinyoma. Ndasenga uyu muntu amaze gihayerera mu vyiyumviro vyiwe, mu kwizera kwiwe, afadikanye inyigisho kubiyatana hamwe gihagaze. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusabiye inkomezi zo kuvavanura n'uyu mugwi n'aba bantu n'ibi vyiyumviro bidashigikiye ukuri kw'ijambo ryawe. Kandi data, ndasenga ishengero ryo mu Burundi, ndasenga umuntu yakora nkurikirana kugira ngo umusuke mwinyota yo kumenya ijambo ryawe rivuga, kugira ngo duhagarare dushikamye tutajugumira kandi tudatwagwa hirya nino n'inyigisho n'imiyaga y'inyigisho z'ibinyoma. Urakoze kuri Imana, ushobora gukomeza ishengero ryawe, ushobora gukomeza abantu bawe bakagendera mu kuri kw'ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze. Amen.